Yo, ubwa mbere na mbere iyi video itaratangura hinge turabe kano ka video. Ukarabe hanyuma ukurikire ikiganiro kugeza kumwisha. Hey Optimus, how much of you is AI? I can't disclose just how much. That's something you'll have to find out later. But some or none? I would say it might be some. I'm not going to confirm, but it might be some. Optimus. People here today. It's insane. It's even talking. Say hi to my friend John. John? Where's John? Right here. Oh, hello, John. How are you? And as you can see, we started off with someone in a robot suit, sort of down, and then we. Cheda kwibariza ngo ati none ubitahura kwiki ubimenya kwiki. Okay, ndibaza video wayibonye mugani ngene bitahura sinzi ingene wayitahuye aho ngene wayakiye. Nani wandika ngaho muri comment umbwire ico watahuye aho ngene wavyakiye kubera je ndavyakira ugutandukanye n'ingene wewe wavyakiriye. Mugani uwo mugabo Elon Musk je ndohona ndamukurikirana paka kubera ibintu akora n'ibintu bihindura ubuzima bw'abantu maze ni we nariko aragira intumbero yo guhindura akazoza k'abantu bazobaho mu bihe biri imbere. Hariho nawe cumbaza ngo ati ngo gute uwo mugabo afise business y'amagari yitwaza burya ngo ati ikintu kigoye gukora business ngo ya mbere igoye gukora ni business yo guhingura indege. Mugari umugabo yakoze business yo guhingura amagari yitwaza amagari adakoresha ibitoro. Urumva kazoza kejo ni ibinyene ariko arakora. Umuntu hariko arakora imashini vy'abantu ngo ati Imana niyo nirema. Oya burya ngo ati ngo n'abantu bararema gusa si mu buryo bw'Imana. Mugani jewe nawe ndazi ko tutahura yuko atawundi arema atari Imana. Rero nico gituma ibintu vy'uwo mugabo ndozo ndabikurikirana bukebuke nawe ntuwibagire gufyonda sabone kugira nawe uzoza urabikurikirana kubera ivyo umenya ubimenya hakiri kare ivyo utahura hakiri kare. Rero no musi tugiye kuyaga kw'ibintu bishasha igari yitwaza ariyo robot taxi maze n'ikintu c'umuntu c'icuma gishobora kuyaga n'umuntu wewe nanje uvyifatamwo gute ubitahura gute no musi vyo tugiye kuyaga ukuri kwanone podcast episode 37 ndihenze episode 36 urumva turageze kure ntubagire kurungikira mugenza kugira nabo nyine ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi naha nyene ego hinga dutangure kino kiganiro. Mwake karibu kuri ukuri kwanone podcast episode 36 akazina abanyitwa imbere Diodone uri mushasha ni wagira kugira like subscribe utari mushasha naho rungikira mugenza kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi nahanyene no musi nkuko mwabibonye ngomba ko ora video guhera ku mwanzo gushica ku mwisho maze ivyo utahura aho ngene wakira ibi bintu umugabo ariko arakora byandika ngaho muri comment nduvuga ko tuvyumva kumwe aho tuvyakira kumwe hari usanga wowe ufise ivyumviro bitandukanye n'ivyo wanje kubera jewe ndakamentinga nta kibazo. Rero musi umugabo Elon Musk ashana umugabo je nkwirikirana kubera ivyo akora n'ibintu bihindura ahejo hiwanje na hiwawe kubera isi ngene iriko iragenda abantu bayihindura mwaka kanya. Rero kuba yarakoze business ifise abantu benshi bayikwirikirana kwisi nzima ndibaza niyone ya mbere kubijanye n'amagari yitwaza aho n'amagari atwagwa
atantuze atabitoro aho essence ikoresheje. Urumva ni ikintu gihanishe, ni ikintu kiri kure umuntu adashobora gutahura. Urumva arafise igihara ingene isi iriko iriyubaka mwaka kanya maze ni mu bihe biri imbere. Ubona hariko arakora ibintu bijanye na AI ni ibintu by'ubumenyi by'ubwenge, ni nka internet. Burya internet ni kubera nyine utashobora kuyibaza ngo hanyuma kwishure. Mugani turazi yuko ubu ufise smartphone ukabaza Siri ngo ati none uno munsi ngo hameze gute, irakwishura. Ngo ejo hameze gute, irakwishura. Mbega uwo muntu ninde, irakwishura. Kujya nyene rero mugani nawe ariko arabishira mu bundi buryo bwo gukora ikintu aho kurema ikintu c'ikimashini gisana n'ishusho ry'umuntu. Ego ati ntugire ubwoba n'iterambere ry'inosi, umuntu azovyisangamwe hanyuma avyakire uko biri kose. Mugani ndagomba wako wotahura kimba ukurikiraniye cyane ukuri kuraha nta handi. Ngomba ko wotahura yuko ibintu bishasha biba ivya kera hanyuma bakarema ibindi bishasha. Ngene biri uku bimeze uku siko ne bizoba biriko biramera ibihe biri imbere. Ni hamwe cavuga ngo ati ngo burya ngo yararemye ngo ikintu gishobora kugufasha umuntu ataburyo afise bwo gukoresha ibihimba vyiwe vy'umubiri, akarema agahanuje agachip akuma ko gushira mu bwenge kugira uwo muntu agire uburyo bwo kwifashisha. Mugani mu nyuma ukazosanga biraje bikoreshejwe maze n'umuntu atangona ne yarafise. Buke niko nabagenda bara-adaptinga ibintu hanyuma ugasanga nawe wavyisanjemo utabizi. Mugani uri kwicano urabizi. Rero ngene wowe uzovyakira bivana nawe. Inge dusubire kuri topic. Rero Elon Musk yakoze igari au taxi, robot taxi yitwaza, igari yitwaza nta direction ntaki, wewe wicara igagutwara aho ugomba kuja. Hanyuma akora icuma c'umuntu kirema kimeze nk'umuntu. Hanyuma ico kintu kimeze nk'umuntu nkakujya nyine ushobora kuvugana n'isimu yawe ukayibaza ikintu hanyuma ukakwishura. Mugani biratandukanye kubera iki kintu kiri ku rwego ruhanici cyane, kubera ni AI, ni computer ishobora kukwishura maze ikaba gifise n'ijwi ry'umuntu. You look a little too young. I'm perfectionist. What drink you think? What drink you think? I'll have a blood orange. Gotcha. How's your night going? My night is going pretty well. Ijwi ry'umuntu wari we wese ugasanga muri ko murayaga kubera ngo ati target, intumbero y'iki kintu ni kugira ngo ati kizofashe abantu mu buryo bwari bwo bwose, mu nzu, ku maresitora, maze ngira no ku bitaro. Kandi uri kurabiramenga ibintu bishoboka kandi bizoshoboka gusa ngo bawe ko bitahura yuko ibintu biriko biraza bizoshika. Sinzi igihe bizoba biri kwisi yose, mugani bizoshika kubera niyone ntumbero y'umugabo Elon Musk agomba ko yogerako, ko abantu aho umuntu wari wese yoba afise ico cuma c'umuntu, iyo robot humanoid, ico cuma ushobora kukigira umugenzi kigagufasha muri vyose. Uko nuko ni vuba, bibaye vuba. Aramaze gukora taxi, igari yitwaza ta mushoferi arimwo, kubera agomba yuko vyogabanya ahantu abantu bashira amagare. Uko nuko hagahindurwa ahantu hasa n'urwaci rubisi, ahantu hari ibiti, ahantu hari akayaga keza. Uko nuko abantu bashobora gutembera kuri park. Uko nuko urumva mwico gihe amagare azoba yitwaza, uzobugendera mu igari gutwarika gushikana ahantu hanyuma ugasubira muhira. Ko ndaraba burya mu bihe biri imbere umenga ni bihe abantu bazoba bari lezi, abantu bazoba batana kimwe bariko barakora, kubera nyamba bakora amagari yitwaza atwara abantu hanyuma bakaba bafise amasimu ya internet adusamaza. Hanyuma ibintu byose bariko barakora ni kugira bagabanye ingene twebwe tuteseka, ngira ngo mu buzima byose bikazogabanuka. None umuntu azoshigara akora iki? Ni hahandi usanga bafise uburenganzira bwo kugusitira mu bintu byari byo byose
bashobora kubera nta burenganzira wowe ufise n'ubundi bwa mbere na mbere ikintu cyose bashizeho ni ikintu kigusubiza kuri wewe ntugende kure ntiwiyumvire kure ntuje kure mugani ngo ugume mu vyumviro vyawe ugume hafi yawe maze wibagire n'Imana kubera burya ibintu byose byoroshe usanga wasamaye ukibagira Imana hanyuma ukishinga mu iterambere mugani ngi aho tugiye kure hanyuma rero ivyo bintu yakoze ico cuma c'umuntu je ndaza kubereka ama video ngira mwamaze kuyabona ingene kimeze kubera n'icuma ego naho kiriko kiragenda buke buke pore pore wati kiriko kirasuka amazi kagira buke buke akarorero isimu baki introducinga bakiyizana mu bantu kara gasimu gatonya kara kanoki akajya uflipinga hanyuma ukavugisha ubwa mbere ahubwo gwari urusimu runini usanganye n'umuntu nta nuko yarutwarana ahantu urumva mugano ubutugeze ku kanuza ya gatonya urumva ni imyaka nka 15 gusa mugani aho 200 mugani rabaho tugeze mu iterambere ry'isimu rero nico kintu uze ico cuma c'umuntu urabona aho kiri ubu kigenda buke buke kivuga buke buke kirashobora kutamba mugane mu myaka iri imbere uzosanga ari ikintu kimeze nkawe ucambaye nk'impuzu hari usanga uri kuragenda ukakiramuca ukarengana ukibagira yuko ari icuma ukibaza n'umuntu kubera gifise ijwi nk'umuntu gifise ubwenge nk'umuntu hari usanga maze kiruta ubwenge abantu kirusha ubwenge abantu kubera kimenya byose ni internet nkuko tuama twagiye kuri internet tukarondera ibintu uko nuko kuri Google uko nuko asanga ubumenyi ni hone tuvana cone kifise ubwo bumenyi indani nibwo bwenge bwacu rero hari abantu baca bibaza ngo ati mbere uzosanga bishoboye no gutwara isi aho bigahindura ingene abantu babaye ugasanga nivyo biri hejuru y'abantu kubera biturusha ubwenge nkaho bigomba ko vyoba hejuru bikaba hejuru bikaba dominate urumva ari ibintu biteye ubwoba mbwa ntibiteye ubwoba kubera uri ngaha ukuri kwanone ushobora gutahura aho ibihe biriko biragenda ubifata uko uvyakira uko wigenza uko eje nico gituma nkurikirana Elon Musk umugabo kubera akora ibintu byinshi bitandukanye ndibaza umuntu wari wese abishoboye uzaramukurikirana hanyuma akamenya ibiriko biraba kubera n'ivyo biriko birahindura aho bizohindura ahejo nk'umuntu wari wese kwinose ego ntakubesha hari abantu babibona nk'ibintu bisanzwe ni ibintu by'iterambere urumva ukunuku mugane rimwe na rimwe ugomba kubiraba mu buryo bungahe butatu jewe ikintu ntagitahura uko ndakibona ngomba kugitahura basi muri mpwemu ukagitahura mu ubwo buryo hari usanga udagitahura ingene ukibona ukibazana ibintu bisanzwe n'iterambere mugane ugiye muri mpwemu ugasanga uragitahuye ukundi kuntu kubera burya ngo ati Imana ni Imana yaremye byose ego yaraduhaye ubwenge bwo kumenya bwo gutahura bwo gukora bwo kugirane mugani hari ibintu abantu bazana bidashobora ko wewe naje tushobora kubitahura kubera tufise iyindi ntahuro yo muri mpwemu ugasanga ibintu tubona umenga bigiye guhindura isi yejo nkuko akahise kagiye karahinduka mu buryo butandukanye rero natwe usanga agahinduko kacu ari akanyene ka technology tudashobora kumenya ni ibintu vyiza mugani ngomba wewe ko utahura ukakoresha ubwenge bwawe hanyuma ukamenya iyo uri kuraja mwibi bihe turimo bya technology uko nuko ego urashobora kugura iyo gari kubera naje burya ndagomba kuyijamo kwera nkaraba iyo gari yitwaza sinzi kari bidiamond bitwaraho ibidiamond ni internet burya ikintu citwaza kitabona kitagenda je ndibaza kubera ibintu vyitwaza ivyo bintu yego barashobora kubikubwira aho bakabisobanura ukagomba kubitahura ugasanga bitahuye naho bitahura n'ibintu bitaboneka urumva n'ibintu utabona n'ibintu vyinshi mugani ngomba yuko wotahura yuko ibintu ari hinduko ya 21st century ririho hari usanga ari ryiza aho rikaba ribi bivana n'ingene wowe ushobora kuvyakira ingene ubibona aho muri mpwemu ego ikintu utakitahura ngene ukibona raba ko ugitahura muri mpwemu kubera byose ni inyungu yawe akavideo kari gato ndizere ko watahuye wungucemwo ikintu ego kubera ibihe turiko turagendamwo ni ibihe vyiza kandi bikaba bibi bivanye n'ingene wowe ushobora kwitahura
ego kubera burya twese twakira ibintu ugutandukanye tumenya ibintu ugutandukanye nico gituma ndosaba yuko wandika muri comment ingene wowe ushobora gutahura ibintu umugabo ariko arakora byo kuzana amagari yitwaza byo kuzana ibyuma bikozwe nk'abantu maze bifise ubwenge kuturuta nkuko internet tuyibaza ibibazo ikatwishura turondera ubumenyi kuri internet urumva cone nyene ni internet ego uko nuko rero wandike ngaho muri comment hanyuma tuzosubira kubona niyo twabonana